Yes, tubaha ikaze twongera tunabashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana ni saha 2 iyo bitagoranye amasaha yo ngaha mu Burundi. Ikiganiro ni Monday Superstars, ni biki byabaye mu ndwi irangiye, ni biki byagiye biravugwa cyane ariko ibujumbura twarakiriye umushitsi ngo kandi ngo igitega hoho ngo biba bimeze ukundi kuntu. Satbi ngo yasanze yuko umuziki abantu bashigikira umuziki cyane basanzwe bari mu gihugu hagati. Yabivuze gute, bimeze gute kwa Big Fizzo, ariko kandi na Mutima yavuze iki? Je uze kunkurikirana gushikaho nza kurangiriza ikiganiro cacu. Duhere kuri inkerebutsi day ngo biraryoshe cyane abanyabuhinga kubera muri kino gihe urabona neza yuko umukuru w'igihugu abaha akanya bagashikiriza ico bagona, bagashikiriza bagahabwa n'umwanya wenyene yishikiye, ata muntu numwe yatumye umukuru w'igihugu wenyene yishikiye. Ivyo byabereye kuri Jardin Public aho wabona neza yuko byari biryoshe bishemeye. Umuririmbyi nka Vishu Love uri kuragerageza kuraba ukuntu yakiriye umukuru w'igihugu ariko arinjira, ukabona nyine ko umukuru w'igihugu nawe nyene aryohewe n'indirimbo Vishu Love ariko araririmba, aho hari hatumiwe Vishu Love hamwe na B-Face na Mutima le Comédien niho yari yibereye. Bahawe akanya rero kugira umwe wese ashikirize ivyo ashobora kugira gusaba cyane ku kuntu umuziki wabo wotera imbere cyane ivyo basanzwe bakora. Mutima le Comédien wewe yavuze ati jewe ndakeneye yuko abanyamitahe bashiramwo imitahe, bakadushiramo imitahe hama natwe tukaronka akoyoko, kuko ngo nibiteramo vyongerezwe amasaha, ngo apana ngo saa 3 gusa ngo bakaba bugaye. Ngaho Umutima le Comédien urazi yuko n'ubwa mbere yashoboye gusaba ibiteramo yuko vyobandanya biriko biraba mu gihe byari vyugawe kubera ikiza ca corona. Mu misi mikeyi yaciye yumvirwa, rero twitege yuko nivyo nyene yasavye mu misi mikeyi bigiye kuja mu ngiro, ngo ariko ngo igihugu kiragufasha nikishobora kuguha ngo intererano, ahubwo kigufasha koroherwa mu byo uri kurakora. Ego B-Face wewe ngo yasavye yuko bashaka kubahanga umushikiranganje, abatahura umushikiranganje ashobora kuja muri boîte agahurira nabo kugira imiziki nawe nyine azarayumva bakorane. Rero bamwe bagenda bamutahura ukundi kuntu. Ugerageje kuraba ku mbuga ngurukana bumenyi urabona benshi baguma bandika ibitandukanye, bamwe ati oya wasaze ntiwari kuvuga gutyo, abandi ati yego ngiyo muko murakorana n'umuntu bisaba yuko muguma mugendana ahantu hose. Mbega hajya muri boîte ikintu umuntu ahungukira nk'umuririmbyi nigiki kubandanya uri kurajayo kugira wumve izindi ndirimbo zasohotse. Big Fizzo we niyo yabisiguye ati hariho bishasha byinshi wigira hajya ngo ukamenya ibyo abantu basigaye bakunda, ngo kuko ngo umuziki ntuwiririmbira uririmbira abantu. Bimaziki rero kuba uri umuririmbyi ukaza urasohoka. Shirako commentaire yawe ngaha wewe wabivuze kwiki ubibonye. Hari genekerezo rya 10 umwaka ukwezi n'ukunyene kwa kabiri umwaka n'unyene aho babiciye biracika. Igitangaje rero no muririmbyi yari yaririmbye nyene icubahiro mu ndirimbo yiwe, nawe nyene ntiyari yatume mugabo yaciye agenda kuri stage umukuru w'igihugu nawe nyene araryoherwa. Ni muririmbyi mushasha rero ngo ashaka yuko mubandanya muriko muramushigikira. Si. Ego reka tubandanye n'ikiganiro cacu Monday Superstar ku nkuru igira kabiri. Murazi ko twari twakiriye umushiti ni Kenisa kuva ngaho mu Rwanda, aho yari kwakirwa n'abaririmbyi batandukanye. Turavuga We Love Music, turavuga Double J, ariko kandi Dramati bose bari bishikiye ngaho with design kugira bashobore gukorana igiteramo. Amatwi rero adusumira kandi n'amaso ivyo yashoboye kubona ngo abantu ibujumbura bashoboye kuza ku rugezo rungana n'abantu bamwitavye igitega. Tubibutsa yuko twababwiye yuko igenekerezo rya 10 azoba ari kuri Miki, hama igenekerezo rya 11 ni ngaho igitega. Abantu b'igitega rero ngo barabikoze ku rwego rushimishije cyane, bica bituma n'umuririmbyi Satubi ashobora kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter ati byari biryoshe bimeze neza, kuko ngo abantu bashoboye
bitaba cyane ku rugero rwo hejuru ngaho igitega gusumba ibujumbura. Tubibutsa yuko Satubi ari umwe mu baririmbyi yashoye kuvuga ati jewe nabonye ati mu gihugu hagati niho abantu bitaba ama concert ku bwinshi, nayo ngaha ibujumbura igiteramo nzogikora mu makartier yitwa yuko arimwo abantu batunze kandi ku mahera menshi cyane. Yamara ibyo yavuze ngo yabonye rero yuko byibonekeje no kwa Kensol yuko abantu ba ruguru ko aribo bitaba cyane ibiteramo. Kuri iryo jambo rya Satubi urafise ikintu ushobora kongera ko nawe we niko bibona, gira ico ngiye ngaha muri commentaire. Yes, ngo ibikorwa rero birashobora byonyene kwivugira bigafasha umuntu agatumwa ko mu makungu ahatandukanye. Aha turavuga umuririmvyikazi Meili umuririmvyikazi nitwovuga yuko amaze igihe kirekire muri uyu muziki, mugabo amaze gukora ibintu byinshi ndetse n'abantu benshi bashima cyane ishaka yiwe ukuntu abikora. Rero cishije ku rubuga rwiwe yarabatumiriye abantu musanzwe muri ngaho muri South Africa kuko ariko araza igenekerezo rya 11 kwezi kwa gatatu, ariko kandi ngo yashaka yuko mumufasha yuko agashimwe akazana ngaha mu Burundi. Ndazi yuko muko muradukurikirana hatandukanye, ukaba uri ngaho muri South Africa, ntuzosibe ugende kumushigikira Meili, na cyane ukaba uri umurundi ushaka yuko ibyacu nyene biguma iwacu, twerekana yuko natwebwe dushoboye, ubikore gutyo ubushigikiye Meili uzoba ushigikiye Uburundi. Nkuko twama tubikora rero abari amakuru yagumye avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi hirya nino, mugabo oh my god, Big Fizzo umuntu yamubabaje ninde kuko ubu akoze live avuga umengo ariko aradoma ku rutoki umuntu. Aba bantu rero bakoresha ngo tublog dutandukanye, aba bantu bandika ku mbuga zitandukanye ngo arababujije. Aho yari amakuru yagumye ariko aravugwa cyane ko yashoboye ngo gukubitirwa mu kabare. Rero kubwiwe arabaza ati nimba byarashoboye kuba akaba nzi yuko ndi umustar, why atafoti ihari canke ata video ihari, kubera iki mubandanya muri ko murabikwiragiza hatandukanye ngo akanadoma ko cyane ngo muri Serbia ngo abantu rero bahajya, ndetse ntidushobora kumenya rero ngo ninde yashatse kudoma ko urutoki. Mugabo ubundi hariho n'indi video yiwe yavuze neza ati wewe umudiki warakunaniye, urigira ko ugomba ufashe n'abandi mugabo birakunanira. Rero nimba byarakunaniye egera abandi kugira bakwereke ukuntu ubikorwa. Uwo ni Big Fizzo. Gushika ubu hari izina riko irandikwa hajya, ntashimye kuvuga umuntu ngo bibaza yuko ari we yo bariko arabwirwa. Big Fizzo ninde yamushavuje uko kuntu muri no misi ubona no kuri TikTok yiwe, urabona yuko aguma ariko arakora utuntu nyene twerekana ati mushake mu nyanke mugabo nzobandanya ndiko ndatera imbere. Hoho wewe wumvise iyi nkuru hama ntubone ifoto wavyakiriye gute? Gira ico ngiye ngaha muri commentaire. Yes, tubandanya. Urazi ko mwagumwa muvuga benshi bandika ati mbega bite dramati madame gusa kumengo ntushaka kuyikurikiza bimeze gute. Acishije rero ku rubuga rwiwe yanditse ati murindire vuba hari ikintu kiriko kiraza. Urabona neza aka video bariko barakolingana wewe na Mona Warda Mokenzi, yuko ubona nyene ko ari indirimbo bo babagira abasohorane. Reka mukurindira twebwe mukurindira ico gikorwa ciwe tugume twibaza yuko ikintu kizoba kimeze neza nko ku rugezo rwa madame, ahubwo agiye kurenza hejuru, kuko burya ngo iyi indirimbo yo yabaye hiti idakurikijwe n'iyindi nziza hari ukuntu umuntu aca asubira inyuma, hari ukuntu umuntu ucumengo
uradukonshonyetege abakunzi bawe nizera neza yuko turi benshi tuyirindiriye yatubwiye turindiriye mbwa ntaratubwira ko ari ryari wowe uzobandanye dukurikirana gusa tuzokubwira ndetse uraziko dufise n'ibiganiro byacu bitandukanye Indundi Hico iyo ndirimbo tuzoshobora kuyikuvugiriza turi kumwe nawe ariko kandi tubandanye tumurindira Dramati wowe warakunze madame aha nyene ndabanza ndaguhe linki ubandanye uryoherwa na madame mu kurindira iyo ndirimbo yiwe nshasha hageze cha giteramo tumaze imisi tuguma tubabwira abarapere bimeze gute bamwe afishe ukuntu yatanguye ubu abantu baguma biyongerako n'abarapere bo mu Burundi aha ndakubwira neza yuko hari nabigeme babiri bamaze gushirako ico kinje namandiko ndacibaza Davis hamwe na Bicobra hari ikintu kitagenda neza hagati yabo kuko Davis ku majambo abandanya ariko arandika arerekana neza yuko Bicobra ngo kuri uwo munsi ngo azoze yiteguye ngo kuko ngo azobanza kwanza ngo amwereke yuko ari umwana hama acaja kuri aba bahungu nabo abahungu yavuze ni Fabilove ni Kingorongoro hamwe na Damati Treizo Rapi Boy hamwe na Easy Boy bose rero niho bazoba bibereye ngaho gusidukana niyonka abarapera ahantu bahuriye bizoba bimeze gute aho rero ngo nabarundi kudasiba je nibaza ko atamuntu yosiba ngaho hantu nta muntu yosiba ngaho hantu kuko urumva neza yuko ibintu bizoba bishushe na cyane ko bakunda umudiho wa rap ibintu bizoba bimeze neza twege rero tuzokubwira ukuntu bimeze izoba ari gerekerezo rya 18 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka n'uyu nyene reka agenda gushimire wowe udahingeshanya kudukurikirana ubandanye ukurikirana ibiganiro bicanga kuri Indundi TV turi kumwe nawe turagukunda kandi turaziko turi kumwe nawe we byose birashoboka tuze dusubire kandi mu kindi kiganiro Monday Superstars ku munsi wa mbere nkuko namanda bikora ciao